Mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufite ibiyaga bingahe? Bo ndazi nk'ikiyaga Tanganyika, ndazi Cohoha, ndazi Rusizi ndahizi na Kanzigiri. Abakobwa bubu bose bavuga ko bashaka kurongorwa n'abagabo bafite amafaranga. None abagabo badafite amafaranga bizogenda gute? Mu baririmbyi b'abarundikazi, mu bakobwa baririmba umuziki mu gihugu cy'u Burundi, wowe ubiravye ubona uriko aratera intambwe ishimishije arinde? Mu baririmbyi bari ku rwego rwo hejuru, umuririmbyi Natasha, Ngendabanka, La Noma, La Hembe, La Bouche, La Voka, La byose. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane kuri microphone kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari CK Professional. Uyu munsi nkaba nagendereye umujene akiri mutoya ariko biboneka ko ariko arakora eske ariko akora kugira iki, kugira iteze imbere. Twese dukora kugira ngo dutere imbere. Reka ndamuramutse ndamuhakanya aramutse ariko arakurikirana ikiganiro cyacu. Ndakuramukije cyane. Ni sawa, na jewe ndabaramukije. Woba witwa nde? Akazina ni Nyandwi Florien. Florien, turabona tugusanze ku kazi kawe ka misi yose, turabona uri kuradandaza. Turashaka kumenya igituma ukora niki? Bo jewe igituma nkora icambere no kugira niteze imbere. Yego. Twokora iki none kugira ngo dutere imbere? Ikintu twokora kugira dutere imbere n'akazi kacu dukora tukabanza tukagakora neza. Yego. Ikintu wohanura abajene burunganwe rwawe, abajene mungana ariko bobo batagira ico bakora canke bafise ivyo bakora ko badashaka gukora niki? Bo ikintu nohanura abajene bagenzi banje nico kuva hasi bagakora, kuko udakoze nta kazoza ufise. Udakoze nta kintu woronka. Abajene bose no kuva hasi tugakora kugira duteze imbere n'imiryango yacu. Yego. Ubiravye muri iki gisagara ca Bujumbura abantu bose bavuga ngo ubuzima buragoye, nawe urimwe mu bavuga ko ubuzima bugoye? Bo ubuzima ntibugoye bivanye na gahunda ufise mu mutwe. Mu bisanzwe ubuzima n'ubwenge n'ukukora. Rero iyo uvuye hasi ukavuga ati jengira nkore, naho utawufise umutahe ufise igihumbi urashobora kurangurisa paraporo ukagenda mu isoko ukadandaza, ubuzima bukaza bukebuke hanyuma ugatera imbere bukebuke. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufite ibiyaga bingahe? Bo jewe inzimwo bikeya. Yego. Tubwire ivyo biyaga wewe wobuze. Ndazi nk'ikiyaga Tanganyika, ndazi Cohoha, ndazi Rusizi ndahizi na Kanzigiri. Nivyo nzi. Yes, bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro byacu kuri microphone kumwe na Nancy Amanda. Ariko mu biyaga Rusizi ntabwo ari kiyaga. Oya, Rusizi si kiyaga kubera Rusizi ni rivière, si lac. Yes, bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV. Ikindi kibazo nshaka kukubaza, ndashaka kumenyana cyane abo bahungu batera abakobwa amada na cyane wabibaza ko biva kuki kugira ngo usange umuhungu atararongora ariko yateranye inda? Bo ico kibazo ni kibazo kigoye gatoya, ariko umuhungu gutera inda ni ibintu biravana no gushuha no ngaha mu muji ukaca usanga uri umuhungu. Biravanye naho uri kurakurira, biravanye nabo mugendana, ukaca usanga ugiye mu ngeso zibi bivanye n'abagenzi. Ukaca usanga wateye inda nyene. Urakurikirana umuziki w'u Burundi? Bo umuziki w'u Burundi ndawukurikirana.
wowe uzi abastar bangahe b'umuziki w'u Burundi? abasitari nzi si bakeya. Ndazi abasitari batari bake. Uwo wemera cyane wewe kurusha abandi nuwahe? Je ndakunda Satubi. Turashaka kumenya impamvu wowe ukunda Satubi niyihe? Satubi ndamukunda kubera kuva kera nk'ikiri mutoya naramwiyumvamo bivanye n'indirimbo ziwe yaririmba, bivanye n'ibyo yaciyemo, na cyane cyane nacubu ndacamwiyumvamo cyane yuko ari we muririmbyi ngaha mu Burundi noshira ku mwanya wa mbere uko ari washoboye. Muri Bantu Boy sanzwe irongowe n'umuririmbyi Farious, harimo abaririmbyi bangahe? Ndazi nk'umuririmbyi muri Bantu Boy harimo Kiriku, harimo Bujahit, harimo ndibagiye abandi ndabibagiye. Yes, turacyari kumwe na wavuze witwa Nyandwi Florien. Nyandwi Florien, wewe kugira abagenzi benshi ubona bifise akamaro? Akamaro kariho nyene, kibazo ni nka twebwe usanga rudafise amafone, hanyuma ngo abo basani dukunda kugira turonka ayo majwi kugira kuri YouTube nabo baronke akarusho kariho. Urumva wowe yaba wari ufise telefone nk'ubu ariko umaze kugira subscribe cyane gose? Iyo uri kuri Facebook canke tugiye kuri Facebook yawe kukunda Satubi twosanga umaze kumupostinga? Satubi ndamukunda kuri Facebook. Ikintu ca mbere nkigenda kuri Facebook ndakunda kugenda kuraba indirimbo ziwiwe aba yarasizeko. Abakobwa bubu bose bavuga ko bashaka kurongorwa n'abagabo bafise amafaranga, none abagabo badafise amafaranga bizogenda gute? Ico sico, ntiharongora amafaranga, harongora umutima w'umuntu, harongora ubwenge. Abo bakobwa baba bavuga yuko borongora abagabo bafise amafaranga, uko n'ukwihenda, kuko hariho umuntu muto bivanye n'imigambi yiwe yo mubanye, ukaca usanga mubaye ababosi kandi uwo muntu wemeye yuko mubana yari umukene. Wewe ugwawe bakubwiye ngo tanga itegeko igihano cy'umukobwa yakoroye inda, bakakubwira ati umukobwa wese yakoroye inda wewe tanga igihano akoregwe iki, wewe wotanga igihe gihano? Jewe ikintu novuga ku mukobwa yoba yakoroye inda, sinotanga itegeko ngo bamwice, novuga itegeko niryo kumupfunga nk'imyaka 5 kubera yakoze ikosa rikomeye. Aho bakubwiye rero umaze gutanga iryo tegeko, titanga rero itegeko ry'umuhungu yihakanye inda. Umuhungu yihakanye inda? Umuhungu yihakanye inda nawe ni ibihano ndibaza ko vyose. Yego. Yes, bakunzi ba Bujahit TV, tusa nabagomba bagere ku musozo w'ikiganiro cacu, ariko tutararangiza ikiganiro cacu ndumva nshaka kumubaza ibintu byinshi cyane, ariko umwanya nawo ukaba utabitwemerera cyane, ariko nibiherera nga birabandanya. Ikindi kibazo nshaka kukubaza, muri famille yanyu wewe donc abo muvukana na wewe, kuba wewe uriko urakora kandi ugifise imyaka yo kuba uri ku ishuri bavyakira gute? Kuba ndiko ndakora afise imyaka yo kuja ku ishuri barabitahura bivanye n'ubuzima usanga bwo muhira tubayemo. Urifuza kuzokora iki niwaronka amafaranga menshi? Ikintu nifuza kuzokora ni naronka amafaranga, ikintu ca mbere no gusenga Imana. Yego. Urumva ubu ntusenga? Ubu ndasenga, ariko umunsi narose amafaranga akwiye nzorushirizaho ukunda gusenga. Ni waba umukire mama wawe uzomukorera iki? Ni nawe umukire mama wanje ikintu nzomukorera nta shindi nyene nukubaho mu buzima bwiza, nukumwerekana wene, nukuzomwereka ku myaka yandeze. Yego,
nzomukorera ibintu byinshi kabisa. Baguhaye uronse opportunité yo kwifotoza n'umukuru w'igihugu nyakubahwa, wo kwifotoza mumeze gute? Uwo muhobera canke wo muramutsa mu ntoki? Bo sinomuhobera oya sinomuhobera no muja ku ruhande hanyuma nkamuramutsa. Yes, akoze Bujahit TV, mu baririmbyi b'abarundikazi, mu bakobwa baririmba umuziki mu gihugu cy'u Burundi, wowe ubiravye ubona uriko aratera intambwe ishimishije arinde? Mu baririmbyi bari ku rwego rwo hejuru, umuririmbyi Natasha, Ngendabanka, La Noma, La Hembe, La Bouche, La Voka, La byose niwe nkunda cyane mu bisanzwe. Natasha ndamwemera go akunda indirimbo ziwe n'utuntu tudukino nyene akunda kushira ku ma Facebook. Yego nawe ndamukunda, ariko ndamugira uwa kabiri kuri Saturday. Nta tatuwaje wowe ufise wigeze kwiyandika ko Natasha? Kubera numvise ngo abantu bakunda Natasha bose bishira ko tatuwaje y'izina ryiwe. Oya, nta tatuwaje. Ibyo tatuwaje musanzwe narayase kubera sanzwe ndumukizwa. Bya tatuwaje nabonye no bandiko ninjira mu rundi rwego nararetse.